so nuko bokwitura MENYAHUB bakaza tukabafasha aho buri hose ku isi kaze wige freelancing cyarico nyimba warifuje gukorera kuri Fiverr canke upwork.com canke people per hour kaze wige uburyo bakoresha Instagram uri kuca amafaranga canke Facebook canke izindi mbuga nyinshi kaze tuguhuze n'izindi njeni kuko nabavugiye ati nari je nayashinze jijenye nkora muri MENYAHUB dufise ugwaruka rushoboye dushobora gushira hamwe cyiyumviro hakavamo ikintu kizima kaze tubakorere publicité digitale turafasha abantu ku running Agence nyimba ushaka ko ikintu cyawe gishikira abantu kure mu kanya isase kaze tugukore publicité kuri Facebook tukore n'umurimyi bakwiye gukoresha internet araba imbuto zigezweho araba uburyo bashobora kugura ifumbire cyangwa araba uburyo bashobora gututurira ibitoki ku buryo bugezweho umva kudakoresha internet cyangwa kutagira internet nk'iki gihe ni kuzimira ntitwatoba n'isi rikiraja no hamagarirwa ko yuko koresha internet neza internet ni ikintu gikomeye cyane gishobora guhindura ubuzima bwa benshi ego icyo no babwira koresha internet neza ubuzi uburyo ubikoresha egera MENYAHUB niyo solution ya nyuma noba ego niyo Bonjour, bonsoir les amis. Dutangoye turamutse tubashimira bakunzi mwese mudengesha kwikana ibigono vya ASTV kumuna human boy kuri micro ijwi nkuko mumaze kuryumva ni wa mujene wanyu wa mugenzanyi wa mujene mudengesha nyakumva ijwi giwe eka ibintu bigashikara bigenda neza cyane no musi rero turamutse twakira umutumire wacu nubwa mbere mubonye hano imbere ya kamera za ASTV ariko no musi tugiye kuganira rakomeye tugiye kuganira n'ibintu bidasanzwe n'umujene mugenzacu entrepreneur ntamuvugira byinshi ntaravuga byinshi reka ndamusabe gato abaramutse anatwidondore muze kaze cyane ndabaramukije cyane ku mazina yanje nitwa Nkundimana Regis akaba ari jewe na tanguje agence yotwa MENYAHUB Agence ego MENYAHUB Agence je nkikibibona narabona nti uyu mujene komega ariko amenya avuga ngo ni MENYAHUB namaje gusoma MENYAHUB Agence yes turarwaye ikazana kuri ASTV murakoze cyane nibutse bariko badukurikirana yuko ndi kumwe n'umujene w'umu-entrepreneur umujene ariko aragerageza gukora kugira ashobore kwiteza imbere bikunza ahe n'akazi abandi bajene burero turajana kuri ASTV byinshi raza kubitubwira ushobora kuri uradukurikirana waripfuje binabiriya waripfuje kwiga icongereza waripfuje kwiga kumenya ukuntu bakora ama site web waripfuje kwiga ukuntu ba programmer niyo ma site web bakora ama application byose no musitikiye kubiganira n'uyu mujene wacu Regis hano kuri ASTV narabemereye ko ASTV tugaragaza ko impano nawe dukurikirana ibiganiro byose uzozura dukurikirana ntibizorangire aceke na kimwe dukuyeko kaze cyane Regis murakoze cyane muri ASTV ndabashimiye cyane yego na cyane natwe tugushimira twingira tunakengurukira ko tuje kano kanya kashika muri kino kibanzo ka washize no kumwanya kugira ndishobore kuganira binabiye bijanye na agence yawe izwi kwizira rya MENYAHUB Agence ego nandi ndabashimiye ukuntu mwanyakire neza cyane ego kabisa tuje kuganira kuri MENYAHUB Agence nk'uri ko aradukurikirana tumva neza ico kintu umusikurira ni giki ico kintu kwanza so first of all MENYAHUB Agence yatangwa umwaka uheze mu kwezi kwa gatanu yes 2022 ego 2022 niho MENYAHUB Agence yatangwa mu kwezi kwa gatanu ariko so yatanguriye MENYAHUB Agence yari maze igihe kinini ndayumvira uburyo noshobora kubitanguza mpejeje amashuri naragira ibibaka byo gusohoka igihugu ndagenda gukorera mu gihugu ca Zambia narakoreye imyaka 3 aho hari guhera 2019 kwa 2019 niho nagenda muri Zambia nakoreye ibintu bitandukanye nk'ivyo barundi bose bashobora gukorerayo mugabo ndiko ndakora niho natangura kuze ndiga kuri internet ubwenge bundi bugenda butandukanye uburyo abantu bakora mu kigihe so maze kuvayo rero nkagarukira mu gihugu canje navuze ati why not nanje ntatanguza ikindi kintu ciwanje no ba
ushobora gukora niho rero MENYAHUB nace ndayitangura 2022 yego na cyane ni MENYAHUB mbona neza igizwe n'ibintu cyane vya programmation tukiri ngaho nyene mu byo warakurikiranye ku ishuri byo babirimo gabo canke ni bimwe wagiye urironderera kuri internet canke baza bagenzi bawe. So MENYAHUB jewe personally sinize informatique. Je nize electromechanique. Je niho yize kuri lycée technique de la Plaine. Niho nize electromechanique, je ntabwo nize informatique. Ibintu byose dukora canke ubu nkora ko ndafise nabo dukorana. Jewe n'ubwenge nize kuri internet. Naragiye ndakora ubushakashatsi ndafata amaformation amwe nko kuri za Skillshare, Udemy, ahantu hatandukanye, YouTube nkigisha, nkiga ibintu bitandukanye, nkaja mu bootcamp tukiga n'abandi bantu gushikaho byakugwa kuvuga ati nanje nogera ahantu nofasha abandi. Ego. Ntibisaba kuba ari byo wavukanye, ntibisaba kuba ari byo bakurikiranye mu mashuri, ntibisaba kuba warabigwiwe n'umugenzi, urashobora kuvyiga byose ukabimenya. Ego nka MENYAHUB umugambi wanyu mufise n'uwahe umaze kuyishinga neza na neza ubwira ko badukikana kugizwe n'ibiki. So muri MENYAHUB dufise ibintu byinshi cyane. First of all tware ku Congereza aho dufasha abantu kwiga Icongereza batarinze kuva muhiri wabo. Nk'ubu turafise abanyeshuri bari mu bihugu by'Abarabu, bari muri Congo, bari muri Zambia n'abandi nganye mu Burundi, aho baza baronka inyigisho biciye ku buhinga bwa WhatsApp na Telegram. Aho ni muri department y'Icongereza. Ikindi kintu turigisha ibintu bya social media marketing, uburyo umuntu ashobora gukora business kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse na WhatsApp. Turavyigisha neza cyane. Ibindi bintu tugisha muri MENYAHUB turigisha gukora ama design, turigisha platform iharawe cyane izwi kandi ikomeye bita Canva. Iyo Canva turayigisha neza cyane aho ushobora gukora ama design atandukanye. Aho iyo Canva ukoramo na video, Canva ugakora ibitabo, Canva ugakora n'ama site web nyene. Mugabo Canva is like CMS, ni nka WordPress. Singombwa ngo uzi ngo programmation cyangwa uzi Photoshop cyangwa uzi zijya figme zindi zose. Canva iroshe gukoresha, niyo mpamvu tuko turashira mu mutahe twigisha abandi bantu uburyo bashobora gukora ama site web, ama graphic design, ibintu bitandukanye babikora muri Canva. Yego. Say bantu b'Imana sizi kubira ko biravugwa ngaha muri ko murabitahura. Yes bishobora kubutera ko ndabitahura ariko ukaba wumva umenga ushaka kubitahura gato cyane tukiri ngaho nyene. Uravuze yuko kwigisha Icongereza wigisha arenye WhatsApp, Telegram, Facebook. Ego cyane muri ico gihe ubigenza gutega bro. So nk'akarorero ku bantu bari ngahe Bujumbura turahura canke bakadusanga dukorera imbere ya Interbank Siège kuri Avenue de l'Industrie. Baraza gutora igitabo, hari ibitabo bibiri twatunganije, igitabo cy'abantu bagitangura n'igitabo cy'abongereza intermediate. Baraza tukabaha igitabo twabatunganirije kibafasha mu nyigisho bagomba batangure kugenda bararonka. After that nyuma yo kuronka ico gitabo baca bandikwa, hama bakaca baza kurikirana baronka inyigisho kuri WhatsApp canke Telegram bivana n'ikiborohereza. Hariho n'abahitamo za Skype ariko kubera ikibazo ca internet dufise aha iwacu tuca dukoresha WhatsApp na Telegram. WhatsApp na Telegram. Iruhande y'ivyo hariho uba ari iruhande yanyavuga ati je mbashaka mu nyigisho turi kumwe tubonana ukuntu muri ico gihe naho ntaco murategura kuri abo bantu naco. So for the moment mu iki gihe ntaho turategura ngo tugisha umuntu Icongereza amasomo yandi ariko ku bintu byerekeye graphic design, web design, videography, phone videography, social media marketing, barashobora kuza canke bakiga online. Ibyo bya online birahari ku byerekeye ibyo bindi. Muga ku Congereza abantu ni online. Yes, online kandi abantu barabikunda, birabafasha kubera yiga umwanya wose akoresheje WhatsApp, atavuye muri WhatsApp. Yaba ari no mu Burundi canke ari hanze y'igihugu gitabo turakimurungikira hamagatangura gukurikirana inyigisho, ibibazo akabikora neza. Yes, akiga yorohewe atavuye ku kazi. Tukiri ngaho nyene igitabo kigugwa amafaranga nka naguca amafaranga y'amarundi. Igitabo nta giciro tugiha, igitabo vraiment nta giciro tugiha. Umuntu wese aje ashaka kwiga Icongereza turamuha igitabo
it's like ku buntu kubera nta giciro twavuze ati ngo ni iki ahubwo hari amahera umuntu ariha hari amahera umuntu ariha agitangura tukatumuha kazinduzi as a gift n'impano tuvuga ati kubera rero ushakatse kwiga reka tuguhe yindi kazinduzi ize igufashe kazinduzi nico gitabo kazinduzi nico gitabo biri kumwe rero n'inyigisho ubari 200 inyigisho umuntu agitangura uri hibombe 200 ugitangura iyo kazinduzi ukaca wiga ukwezi kose yes muga rero ukwezi guheze ucuza uratanga 10,010 buri kwezi tukiri ngaho nyene ivyo 200 ni kwiga icongereza gusa canke ubitanze ubushisemwe kwiga ibigize menyahabu vyose so iyo aha ni kwiga icongereza gusa aho ni mu congereza kubera uje ubwa mbere utangura tuguha igitabo kazinduzi y'abatangura mu gihe utangura ukaca uri 200 ukaca gukunda ukwezi kose atande maherurisha muga mu gihe uko kwezi guheze ucuzura ari 10,010 kugira ubandanye kubera abanyeshuri dufise biga hagati y'amezi 3 n'amezi 6 turaje ngaho nyene turavuye kuri party ya mbere gize menyahabu turaje ku party ya kabiri ya marketing nayo bigenda gute bro nabo nyene bari ivyo 200 nyene mukabaha gift nkuko mubikora ku congereza so muri menyahabu hari ama service menshi nkuko nabikubwiye hari ibintu bya réseau phone video gaturigisha gukora video neza umuntu akoresha telefone akiga n'uburyo ashobora kuzidanaza bivanye n'akazi akora mu ico gihe biravana kuko nk'ibintu bya Facebook business bayiga biravana kuba hariho n'ibintu byinshi tumuha mu ico gihe nta gishiro novuga kw'ivyo umunyeshuri ni waza ama tukavugana uburyo agiye kwiga inyigisho ashaka kwiga nagira ibiciro biri fixe kugira umuntu ariko adekurikana nawe yifuza kwiga yifuza kubakurikira ashobore kumenya neza na neza harati je nteguye amafaranga agiye muri menyahabu kwiga kandi nzoshika nigiki uko biri kose muri menyahabu ntibivuna cyane niyo ntibivuna ntibizimvye ni ibintu bizimbutse twiyemeje gufasha abajene gukuza impano zabo n'umuntu yoba yaraburaniye ikintu mu buzima yokora yegere menyahabu twamwereka uburyo telefone wewe byaza umusaruro byazamo inyungu telefone smartphone ufise na internet bashobora gutangura akazi gushikubu mutanguye no mwaka uheze 2022 ariko mutanguye mu mpera z'umwe mu mwaka nimba ntihenze mutanguye mu mpera z'umwaka 2022 gushikubu mufise abanyeshuri bangana gute muri zo domaine zose ko ari mu zine twatanguye mu kwa gatanu mu mwaka uheze 2022 kuvuga mutanguye hagati y'umwaka yes mu mwaka uheze gushika ubu mu bintu vyerekeye icongereza turafise abantu 50 bari mu bihugu bitandukanye n'abari ngaha mu Burundi abantu 50 uvyumve neza yuko bariko bariga icongereza muri menyahabu umunyeshuri niwe avuga isaha imworohereza bariko baronka inyigisho daily biciye kuri telefone yawe ku munsi abantu 50 ibintu vyerekeye social media marketing na graphic design ndabifatiye hamwe turafise abantu 60 bariko bariga urumva bose bateranije sabajene bake kandi harimo n'abantu usanga bubatse bari ku buzi butandukanye turiko turagerageza kubafasha uburyo bashobora kwiga ubwenge butandukanye cyangwa ibintu bitandukanye biciye muri menyahabu bantu b'Imana je nimumbaze ngo sinababwiye nguyo muri menyahabu ayise hari kuntu usanga twebwe bajene usanga iki kintu turakigiyemwo mugabo ukamenga twagitwamwo n'agakuku inyuma y'igihe kanaka ico kintu turagitaye kandi amafaranga twarishe muri ico gihe naho umuntu bishitse agacira inyigisho ziwe hagati atarangije iyo yongeye kugaruka mu nyuma atanga yandi mafaranga so mu gihe yaje nko mu Congereza akiyandikisha akaronka yakazinduzi akariha ya mahera ya mbere ubuzima bukamugora canka akazi kakamugora agafatirwa umva agarutse nta yandi mahera y'gitabariha ahubwo aza abandanya bisanzwe kuvuga sanga za disdimi biba bisanzwe nyene aza abandanya igisho aza abandanya ego dushikana n'ikiganiro cacu ariko twerekeza kuri domaine ya gatatu mwatubwiye ijanye n'ibintu vya programmation ibintu vya site web bijanye site web ego nkuko kuri iyo point umva mubwira iki abari kwadukurikirana mugerageje neza kuyisigura ko hariho benshi muri twe tutayitahura bro
ikintu cerekeye cya programmation urumva hariho amarangaje menshi amarangaje kandi usanga atanoroshe kwiga kubera mu Burundi sinibaza ko hariho ahantu henshi hagwiriye umuntu ashobora kuja kwiga programmation niyo mpamvu kugeza isaha muri MENYAHUB twigisha HTML na CSS na JavaScript ego kubera dufise n'abandi bantu usanzwe dukorana kijeje nyene muri MENYAHUB nkorayo turafise abantu abaprogrammer ubu duheruka gushiramo na Python Python umunyeshuri ashobora kuza kuyiga kanayikurikirana ari ikindi kintu muri MENYAHUB duheruka kongerayo ko twabonye cyo kigezweho twarongeye ikintu bita AI artificial intelligence bishatse kuvuga iki ku bantu bazi ibintu aho bigeze barazi yuko ChatGPT ikintu bita ChatGPT ni nka Google kigoye cyane gukoresha no muri Afrika ariko ubu uye umuntu aje muri MENYAHUB turashobora kumwigisha ubwo ashobora gukoresha ikintu bita u.com canke chat na Canva irafise AI tukabigisha uburyo umuntu ashobora gukoresha izo programa bikora iki rero abantu turiko turabyumva so nk'akarorero ChatGPT ubugikora ni urabona umuntu agiye muri Google akandikaho ikintu ari karayibaza yes search engine umuntu agiye muri Google akabaza Google hari ukuntu ikimuha ama link y'amasite web ikoriyanta Google mu bisanzwe irakoriyanta aho cugenda kugutora ico kintu ariko ukoresheje ikintu bita AI ChatGPT yo kwishura direct nico uganira na robo yo iguha ico wisavye direct niguha ama link muraganira n'umuntu ubibwiye ati nyandikira ikete ikibiguha uvuze ati nyandikira language ziki ikibiguha uvuze ati nyandikira script ikibiguha ivyo rero tuko tuvyigisha muri MENYAHUB nk'abantu b'abanyeshuri bariko bitegura kwandika ibitabo canke abantu bariko kwandika ibintu by'ama essays turashobora kubafasha kwandika ibintu bitandukanye canke translation dukoresheje AI bantu b'Imana giyo ChatGPT haraheze nk'amezi 2 ndayibonye kuri internet n'ivuriye nayikora asimbira kuri YouTube baranyereka neza ko nikora arambwira ati ChatGPT itandukaniye na Google yoyo urandika ijambo ikakurungikira amasite menshi ariko ChatGPT ugishiramwo ijambo yoyo ihita iguha inyishu imwe nziza isumba izindi zose mugihe iyo nyishu utayishimye urashobora guhitamo ikagurungikira indi nyishu ya kabiri isumba izindi zose ni kuvuga nuko nyene bigenda barakurikirana kandi riko irakoreshwa n'abantu benshi cyane novuga yuko mu minsi 5 yazikwije imiliyoni 2 z'abantu bamaze kwikoresha kwisi ego na cyane abantu b'Imana abantu mukunda ibintu vya technology abantu mushaka koroherwa n'ibintu vya internet iture MENYAHUB Agence kugira bashobore kubigufashamwe ego dushikane iganiro cacu ubwira iki na cyane ndazi ASTV dukurikiranwa cyane no gwaruka na cyane ndibaza ikiganiro kirashika kure kuko bari interested cyane n'ibintu nk'ibi ubwira iki abariko badukurikirana bro so nuko bokwitura MENYAHUB bakaza tukabafasha aho buri hose ku isi kaze wige freelancing cyari ico nyimba warifuje gukorera kuri Fiverr canke upwork.com canke people per hour kaze wige uburyo bakoresha Instagram uri kuca amafaranga canke Facebook canke n'izindi mbuga nyinshi kaze tuguhuze n'izindi njeni kuko nabavugiye ati naharije nayashinze nyene nkora muri MENYAHUB dufise ugwaruka rushoboye dushobora gushira hamwe iciyumviro hakavamo ikintu kizima kaze tubakorere publicité digitale turafasha abantu kururaninga Agence nyimba ushaka ko ikintu cyawe gishikira abantu kure mu kanya sase kaze tugukore publicité kuri Facebook dukwereka uburyo Agence zikora canke kaze cyane muri MENYAHUB tubwirwa ko yuko mu mafaranga make waguze telefone yawe ukaronka internet ukaba wirigura aba comedy canke ibindi bintu ushobora kuza muri MENYAHUB ukiteza imbere nawe kubaka brand online wifashijwemo na MENYAHUB Agence cyane ariko rero bro mwana kubwira ikintu kimwe je narakoze application igomba gukora nka WhatsApp irifuye kuyingurira muri MENYAHUB kaze cyane MENYAHUB tugaha amadolari irifuye kuyingurira je rero mbi application nkayiransa uyu mujanja wa WhatsApp bavuga ati abarundi bamenyeye ati nyuma yo kuburanya gasapu nanje mpamva ngiri wa kabiri acavuga ati abarundi bamenyeye rifuro ko muyingurira namwe MENYAHUB
sukonora gabro azi cyane muri menyahabu uzanazanye ivyiyumviro dusanga muri menyahabu dukorane dushaka kugwaruka vuba turaje no muri gasape turako twokorana yego cyane ariko umugambi sinovuga yuko ari umugambi watangiye muri 2022 n'umugambi novuga wahereye kera kuvukira umwana izinto tinkomye zifise jewe ni ndoto zanje kuva kera gukora ikintu kizima shoshobora gufasha abandi bantu kweli yego ikintu kizima shoshobora gufasha abandi bantu shoshobora gufasha ugwaruka rw'Uburundi cyangwa shofasha uwari wese ni ndoto zanje kuva kera ariko biciye muri internet yego kabisa biciye muri internet chat GPT sasa rero nishikana n'ikiganiro cyacu no cyane twongera tugisozera ariko numvumenga ndiko gisozera ko kiganiro cyane cyane twaganira ibintu bigezweho ibintu bidukura mu yisi bitwara mu yindi na cyane nkamwe mufise intege hano mu Burundi na cyane mu gihe abarundi benshi tudakoresha ibi bintu by'imbuga ngorokana bumenyi za YouTube n'izindi ahubwo usanga turiko twirukira za Facebook mu gihe YouTube umenga ntituzitaho cyo kimwe n'ibintu bya internet umenga tubishira inyuma cyane mu muvuga iki ku barundi butuma mutangana ubu novuga yuko ko bari gusigara inyuma kudasanzwe kuko isaha igeze n'umurimyi bakwiye gukoresha internet araba imbuto zigezweho araba uburyo bashobora kugura ifumbire cyangwa araba uburyo bashobora gututurira ibitoki ku buryo bugezweho umva kudakoresha internet cyangwa kutagira internet nk'iki gihe ni kuzimira ntitwatubona iyi siri kiraja no hamagara ugwaruka yuko koresha internet neza internet ni ikintu gikomeye cyane gishobora guhindura ubuzima bwa benshi ego icyo no babwira koresha internet neza ubuzi uburyo ubikoresha egera menyahabu niyo solution ya nyuma noba ego niyo solution ya nyuma wotanga nacyo nangu nashimira abadukurikiranye ariko ubasezere bro basezere babashimiye cyane abantu bashoboye gutangura ikiganiro bakagiheraheza n'abantu bashaka amahinduka mu buzima bwabo n'abantu bashaka gushikana indoto zabo kuri canke guteza imbere akazi kabo bashobora dusanga aho dukorera Bujumbura ubu aho turi muri iki gihe turi imbere ya Interbank Siege kuri Avenue de l'Indus canke bakadusanga ku mbuga zacu Kwaniro bandika kuri Facebook bandika MENYAHUB Vlogs kuri Instagram bandika MENYAHUB Vlogs MENYAHUB 1 cyangwa ja muri gukandikamo MENYAHUB ushutubona canke katwakura ku nimero zacu zikurikira 60 69 63 88 iyo ni nawe na WhatsApp ushobora kutwitura canke bakandikira mwebwe bakasha baturonka byoroshe cyane nimba waba interest n'ikiganiro gira muri commentaire wandike hashtag gusa commentaire wandike akajambo akajya kandi twica kadiyeze amasho kurikiranya ijambo MENYAHUB cyangwa kurikirana ushukurikiza ijambo tech maze nimba uri interest shaka guca tukurondera hama ibintu bigashikana bigena neza cyane namaze kubabwira je nafise application bayingurire neza cyane application yako cinyereka inyuma y'igani Elon Musk aheruka kugura Twitter ku miliyari 40 z'amafaranga y'abanyamerika namwe rero ifuye ko muyazana ngaha mu Burundi turabashimiye neza cyane ciao yesa patina kandi kwanye ndongenda ndabashimira ko nzimutse mdengesha ku kintu bigeno byacu na cyane no gramba tumirira gushikira mu dukurikirana ukaba ari uwa mbere uguri ino chaîne gira subscribe ariko tibagira comment rero ko namaze kubivuga tanguza kadiyeza hama kuri kizi jambo tech cyangwa kizi ijambo MENYAHUB hama dushigikirana muri bwamwe muri gwa rukundo aho turi hose na cyane Imana ishikare kubazigama merci beaucoup ciao